Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza n'akayabagu kugira dusangire amajambo y'Imana. Amen. Ntagire ubusinzira. Reka mbaze utubazo tubiri. Mumvirize utubazo tubiri cyo tubandanya. Kibazo ca mbere kivuga uku: umuntu afise ibintu naduza ukuboko. Ico ni kibazo ca mbere. Umuntu ari hano afise ibintu naduza ukuboko. Sawa. Ica kabiri ico mbona kirabananiye. Ica kabiri, umuntu atakintu na kimwe afise naduza ukuboko. Harabonetse umwe avuga ngo nta kintu na kimwe afise. Iyo kosime si yiwawe. Yesu nashimwe. Cabananiye kwishura muga kiroroshe. Inyishu ivuga ngo twese turafise ibintu ariko ntidufise ibingana. Iyo niyo nyishu y'ukuri. Hajya mwari gutari kamwese. Turafise ibintu mugabo ntidufise ibingana. Dusoma ijambo ry'Imana. Zingurura mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 5 igice ca 6 umurongo wa 6. Cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 6 umurongo wa 6. Urupapuro n'amajana 240. Nibaza ko mwahabonye, reka dusome. Havuga ngo mwahabonye. Havuga ngo ubutunzi nyakuri ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwe inyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kugivanamwo. Amen. Amen. Muri aya majambo nsomye ngomba tuvugane ijambo rivuga ngo bumbwa n'ivyo ufise. Gira mugenzi wawe uti bumbwa n'ivyo ufise. Najewe mbumbwe n'ivyo mfise. Na wa mugabo yavuga ntaca afise, bumbwa niyo koti niyo wabura yifise, n'ikirato uragifise, n'amarori wambaye ubuzi uragifise, bumbwa n'ico ufise. Amen. None kubumbwa n'ivyo ufise, iryo jambo risigura iki? Kubumbwa n'ivyo ufise, iryo jambo risigura ngo iki? Rifise insiguro zitatu. Kubumbwa n'ivyo ufise bifise insiguro zingahe? Zitatu. Insiguro ya mbere nugukenguruka ivyo ufise. Ivyo ufise ukabikenguruka. Iyo ni insiguro ya mbere. Gukenguruka ivyo ufise. Iyo ni insiguro ya mbere. Insiguro ya kabiri ni gushima ivyo ufise. Ivyo ufise ukabishima. Iyo ni ya kabiri. Insiguro ya gatatu, kumva ko unezererewe ivyo ufise. Kumva ko unezererewe ivyo ufise. Izo siguro zitatu zisigura ijambo bita ngo kubumbwa n'ivyo ufise. Dusomye ngo kubaha uhoraho bifatanije no kubumbwa n'ivyo umuntu afise kuvamwe inyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo. Hariho ibiharuro bica biza vyo guteranya no gukuramwo. Hariho ijambo ngo kubaha uhoraho, guteranya no kubumbwa n'ivyo ufise bingana inyungu. Ikinyurane kubaha uhoraho, gukuramwo, kubumbwa n'ivyo ufise bingana ubuhombe. Amen. Tuko turajana. Nta urasinzira. Ntimusinzire.
none kubera ko umuntu akijijwe vy'ukuri yobumbwa n'ivyo afise. Kubera ko umuntu akijijwe vy'ukuri, ndavuga umuntu akijijwe vy'ukuri, kubera ko yobumbwa n'ivyo afise. Ni kubera ko hajya mu gihe bavuze ngo ntaco twazanye mu isi kandi ntaco dushobora kuyivanamwo. Ni vyose ivyo emwe kubigira si bibi, ariko ntaco tuzoyivanamwo. Fise amakositimu 100 bazoguhamba muri imwe, n'akanoti naho uzofuza kangana gute, yemwe nta n'ikingorongoro ca senkani bazoshira mu kuboka. Aguma ha kw'isi, kuko wavuye mu nda ya mama wawe wambaye ubusa, uzosura wambaye ubusa. Nico gituma ngavuga ngo ubaho uhoraho, ubumbwe n'ivyo ufise, kuko birimwo inyungu nyinshi koko. Amen. Imana ntibesha. Iri jambo ry'Imana je mwijoro navyutse, hariho amasaha 8:30, ndasenga Imana umwanya utari muto, ndasenga ntazi ico nsengera. Nza numvira ijambo riraje, kubumbwa n'ivyo ufise. Nza numva rero ati uno munsi ni ugabura ijambo ry'Imana. Imana urakoze rero n'iri jambo rero. None rero ntagira ubusinzira, turisangire ico Imana yampaye tugisangire, hanyuma je nzobashika ico Imana yantumye. Amen. Umukristo wese ari hano, umugabo ari hano, umugore ari hano, umwigeme ari hano, umusore ari hano, ndakwifuje kubumbwa n'ivyo ufise, kuko bifise inyungu nyinshi koko. Turaza kubona inyungu, turaza kubibona mu kanya. Kubumbwa n'ivyo ufise, mbumbwa n'ivyo mfise. Twese turafise ibintu, mugabo ntituziga tugira ibingana. Isi zorinda ivaho umwe wese afise ivyiwe atanuwunganya n'uwundi. Ndabeshe sawa, kuko kudashima ivyo ufise, kutabumbwa n'ivyo ufise, kumva ko utanezerewe ivyo ufise, canke kudakenguruka ivyo ufise, kuvamo gushima ivy'abandi. Gushima ivy'abandi navyo ugaya ivy'iwawe, kenshi na kenshi bica bizana inzigo mu muntu. Harya umuntu usanga afise inzigo, warengana guhekenyeye imisaya, abona ivyo bumusumbije. Mugabo yarakwiye kubumbwa n'ivyo afise, kuko bijya ufise agira inzigo, atayigira ntavyo akwaka. Akurabisha amaso agahekenya imisaya, amenye iwe agahunguruka, sinzi ko n'ururimi rusigara, ariko uguma ubifise. Ko yanse no kubumbwa n'ivyo afise, ntanezererwa n'ivyo afise, ntiyumve ko ashima ivyo afise, uwaca yama muri we inzigo idashi yakazikira. Inzigo yiki yakazikira, kuko ashima ivy'iwawe, ashima ivy'uwundi muntu, kandi gwiwe abifise. Erega ntituzigira tunganya, ntibibaho. Mugombe mwiga amashuri angana, ntimuronka amahirwe mwe y'akazi, naho mukaronka nimuhembwa mwe. Hari abahembwa amamiliyoni n'abahembwa 100, kandi bize amashuri amwe. None wobisigura gute? None nciye ngira inzigo ngo mpembwa 100, ujya atunganya amashure nawe ahembwa miliyoni 2, nca ndazironka? Mba ndiko ndibozora jewe, mba ndiko ndibozora. Bumbwa n'ivyo ufise. Amina. Bumbwa n'ivyo ufise, kuko ntaco wazanya hamwe isi, ntaco uzoyivanamwo. Yacuta ubwoko, yacugira inzigo bagenzawe, yacugira inzigo bagenzawe canke ishari, kuko ivyo afise gomba uyigire, ntaco ukurako. Azoguma bigira abifitse, Imana imuha, ubibona buce bwongere bwire, ubibona urinze uva muri ino si. Nimba uzova mutihanye upfana iyo nzigo. Amina. Kudashima ivyo ufise, kutabumbwa n'ivyo ufise, kumva ko utanezerewe ivyo ufise,
canke kudakenguruka ivyo ufise kenshi na kenshi bizana mu muntu ukwidodomba, bizana mu muntu ukwidoga, bizana mu muntu umwikomo. Ugasanga umuntu ariko aridoga avuga ngo kubera iki jewe ntameze nk'abandi, kubera iki jewe ntameze nk'abandi. Bumbwa n'ivyo ufise none uzobijanahe? Ubaho uhoraho kizwa neza, kubaho uhoraho bisiga ukizwa neza. Ha mubumbwe n'ivyo ufise Imana izoguhezagira. Pana kugira inzigo ngo naka ngo yabiri none umugirizo umugire gute? Ha ntubona umaza gucisha uburozi ngo agira roga abantu urya afise inzigo nta bumbwa n'ivyo afise. Avuga ati bijya vyana vyanaka vyarize ico mabikura none bikuyeho ucuronka ivyabo. Umuntu akemera agaheba amahera akaza gucisha uburozi aho yo yariye akakugira ngo aroge naka ngo yice abana biwe canke we ngo amwice. None ni wamwica ucubironka? Mfise parasero kanyica ucuyironka? Mfise ama etage mfise ukanyica ucubironka? Ugumana ya nzigo yawe na bwa bukene bwawe kubera ntubumbwa n'ivyo ufise. Ariko ubumbwa n'ivyo ufise ugasenga Imana, Imana iraguhezagira. Yesu ashimwe. Munyumve neza, hariho umasha avuga ngo mwari matwigisha gukumbwa n'ivyo ufise ngo ushika muhira rero ujya mugarame ngo yavuze ngo tubumbwe n'ivyo dufise ngo ntidukore. Siko navuze? Mvuze nti udakora ntakajye wewe ivyo uri kurarondera banza ugere kuvuti ndagushima Mana, ibi urampaye ibi nibi Mana ndagushimiye, bikaguhimbaraga Mana nyongera naka n'umutima uteka apana guhahamuka. Mugo umuntu ni mpampa yabona uraronse n'abatararonka imisaya. None iyo misaya wirigura hekenya ayo menyo wirigura urasyanisha ku yandi. None urasyanisha ngo uhindure ivy'Imana avuze ku muntu. Erega nitubayeho kugihamana. Oya ntabwo tubayeho kugihamana ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Yo vyumvirize neza. Ntitwavutse giturumbuka. Oya jewe sinakuruputse mu kuvuka. Oya Imana bati wowe uzovukira mu nda ya naka kandi kwisi nzogukoresha ibi nibi nibi, ivyo yamanze kunkoresha kwisi nzobikora kugeza nsozereye. Nukuvuga rero nawe ivyo Imana yaguse kuzokwanga kwisi uzobikora ubisozere abansi barorera. Ntibashobora kuzibira umugambi Imana igufiseko. Amina. Naho ijuru ryokoroka, naho isi yokwikunja, ico Imana yamvuze ko kizoshika, nawe ico Imana yakuvuze ko kizoshika. Ntiwumvize amajambo y'abantu. Amajambo y'abantu akanwa karavuga, akanwa akazi kakanwa nukurya nukuvuga. Akanwa kavuze rero kareke gakoze ivyako. Wewe urabijambo Imana yakuvuze ko gusa. Amina. Urabijambo Imana yakuvuze ko. Wenye maneno wache waseme. Wenye maneno wache waseme. Hacho bazoshikako. Amina. Umuntu rero afise ingabire yo kubumbwa n'ivyo afise arahiriwe cyane kuko yamakenguruka mu vyo afise. Hama atigera shima n'umunsi warimwe. Atigera shima. Gusaba Imana ni sawa. Gusaba uti Imana mpiki ni sawa. Banza ushima ivyo ufise. Mugive n'ivyo ufise avyushima ni mpampa naho yoguha ejo umukenera ibindi uronse iki hajya mu muntu iyo uronse iki ucumenga urashitse ucugomba kuronka n'ikindi ni kwisiremwe. None wari ugomba kuronka ibingana iki? Umuntu agomba kuronka vyose ninde? Avuga ati jewe noronka noshika kuri ibi nzoca mpagarika ninde?
nta numwe twese tuvyuka twiruka, sudanda zirengarenga vyuka yiruka, sufise ruboro kavyuka yiruka, n'ukugongana bakagongana, niko bimeze. Kubera iki? Iyi nda ntihaga, iyi nda nibahomora. Nico gituma Imana ivuga iti muntu wanje bumbwa n'ivyo ufise, wubaha Uhoraho ubumbwe n'ivyo ufise, kuko birimo inyungu nyinshi koko. Ati ntaco twazanye mw'isi, ntaco ushobora kuyivanamo. Ego bumbwa n'ivyo ufise. Dusome icete ca mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike. Icete ca mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike, igice ca 5 umurongo wa 16. Turasoma icete ca mbere Pawulo yandikiye Abitesalonike, igice ca 5 umurongo wa 16. Havuga ngo munezerwe imisi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri vyose, kuko icari c'Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Abantu benshi bakunda gukenguruka iyo bafise. Iyo abantu babuze baca buzura ukwidodomba n'ukwidoga n'ukugira umwikomo, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo twame dukenguruka muri vyose, kuko ico ni c'Imana itugombako. Erega kubumbwa n'ivyo ufise ntibisigura ngo ufise vyose. Oya, ninda muri twe gafise vyose. Oya, kubumbwa n'ivyo ufise ntibisigura kuba ufise vyose. Dufise canke tudafise, dufise bike canke vyinshi, mu vyiza canke mu bibi, twame dukenguruka muri vyose, twame dushima muri vyose, tubumbwe n'ivyo dufise. Bumbwa n'ivyo ugezeko, hama igihe kizoshika Imana iguhindurire. Amina. Ugenda amaguru ari hasi, ureke guhamukira itunga. Gutunga si nkunda kivuga ucumvirize, nawe utocemera mvuga ngo mucumve. We mpa amatwi ucumvirize. Gutunga si bibi, mbwa kugomba gutunga n'ingoga ukora ivy'amanyanga. Gutunga si bibi, mugugomvye gutunga n'ingoga uca ukora ivy'amanyanga, kukuvuga uti mpaka ico ngomba ndagishikeko. Tubandanye. Imana rero yacu nikorera ku masantima canke ku bishobisho. Oya, ikorera ku gihe cayo. Gomba urire, gomba wikebagure, igihe c'Imana kidashitse ico ugomba ntaco ushikako. Amen. Ariko igihe c'Imana gishitse ico ugomba uragishikako. Banza ubumbwe n'ivyo ufise. Ngo avuga uti none gamani muje kume ngo uri kurancurira ko ataco mfise. Ntaco ufise n'ivyo nyene. N'ivyo nyene. Niwasenga ushima ivyo ufise, ugaca wongeza, iraguha. Haje umuntu ashimye abayongeje, uwushimye abayongeje. Niwashima Imana muri ivyo ufise uzoba wongeje. Amen. Hari umugabo umwe ngo atigera ashima, hari mu nzara, hanyuma agenda ahantu bamuha umufuko w'ibiharage 100, arikorera ashira ku mutwe. Uwayimuhaye arindira ko ashima, arabura. Wa mugabo vya 100 avyikorera, ageze nk'hariya umwe yabimuha, ate mugabo ati sabwe, tinuwa mufuko urawutwarana. Ngo ndarinda bizi, ntiyigeze ashima. Kudashima ni kubi cyane. Hari ivyaha 3 bikuru bikuru biva mu kutabumbwa n'ivyo ufise. Hari ivyaha 3 bikuru bikuru biva mu kutabumbwa n'ivyo ufise. Icyaha ca mbere ni ukwiba. Umuntu atabumbwa n'ivyo afise ariba, aranyotora. Bamujeje ibintu ariba kugira yishikire kuvya agomba, ariba. Vuga aya mahera sindararana ubusa, umuryango wanje sindararana ubusa. Bamuhaye ikigega roza, nahatoza agenda aguma nyotora, tinakuramwo 10 ntawe ubimenya.
kugira abana banje bari ariba kuko ntabumbwa n'ivyo afise ariba. Ico ni icyaha ca mbere gikuru. Icya kabiri kwica. Umuntu atabumbwa n'ivyo afise arica. Umubwiye uti naka afise miliyoni zingana uku, mbega wo munkuriraho tukaba tuzitwara, atuvuze ikintu gito, arica kuko ntabumbwa n'ivyo afise. Ico ni icyaha ca kabiri. Ca gatatu, umuntu atabumbwa n'ivyo afise ntagera ica ubusambanya bugwamwo, arabukora kugira ngo aronke ivyo arondera. Harabigeme bariko barahemuka, bariko barasambana kubera batabumbwa n'ivyo bafise. Hari n'abagore bafise abagabo bariko bata ingo zabo basa abandi bagabo kubera kutabumbwa n'ivyo bafise. Bikore, Imana ivuga ngo urabikora, nanje ngahora. Ukinyegeza abakozi b'Imana, ukinyegeza abantu, ariko hazogera igihe Imana ibigaragaze. Imana ibigaragaze. Mubumbwa niyo rasi umugabo aguhaye. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Umuntu yitwa Yobu yari yarigishijwe kubumbwa yigishwe n'Imana kubumbwa n'ivyo afise. Kuko Yobu yari umuntu akenguruka canke ashima muri vyose. Dusome Yobu igice ca mbere umurongo wa 21. Havuga ngo, Yobu igice ca mbere umurongo wa 21 havuga ngo ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishigwe hejuru, muri ivyo nirishemagizwe. Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoze icaha canke ngo aherereze amafuti ku Mana. Yobu yari umuntu akenguruka, abumbwa n'ivyo afise kuko yarashima. Yarabaye umutunzi, arashima Imana. Bimuhera akabona mu mwanya muto aguma ashima Imana. None mu mperuka Yobu yarahezagiwe cyane yahezagiwe? Yarakomorewe umugisha we cyane yawukomorewe? None vyavuye kuki? Kugushima, kugukenguruka. Bijya vyatumye bica bimaramaza Satani. Satani aramaramara. Imana ivuga iti Yobu, ko wagumye ushima, ko wagumye ukenguruka, ko wagumye ubumbwa n'ivyo ugeze kufise, ngomba rero umugisha wari ufise ndawugwiza na kangahe? Yawugwiza na kangahe? Inshuro zingahe? 2. Imana ikiramuha. Kubera iki? Yarashimye arakenguruka. Amen. Amen. Dusoma umusiguzi, gitabo c'umusiguzi. Hari umaze kurambirwa? Mpagarikire ngaha, reka mpereze ngaha nta ngorane. Uwumva yumvise, mugabo Imana mpaye ngoma ndabirangize, ntiwasamara usanga bikurengaye. Umusiguzi 5 umurongo wa 15 urupapuro n'amajana 754 havuga ngo, nk'uko yavuye mu nda ya nyina ari gusa, azogenda atyo nk'uko yaje, adatwaye ikintu na kimwe kivuye mu butame bwiwe yojana mu ntoke. Umusiguzi ati nta kintu na kimwe kivuye mu butame bwacu tuzojana mu ntoke. Banza ushime ivyo ufise, hamusaba Imana yo mu ijuru ikongere. Amen. Ikongere. Abanyefeso 5. Chete Paulo Abanyefeso 5 umurongo wa 20. Urabona Imana yakunda umuntu. Imana ikunda umuntu ayishimira. Imana ikunda umuntu ayishimira kandi ayikengurukira muri vyose. Nawe uyugaburiye umwana ntashime urababara. Umuntu umuhaye ikintu agashima biranezera.
dusome ngaha mu Banyefeso igice cya 5 umurongo wa 20 havuga ngo Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tuyishimire vyose imisi yose. Dushime muri vyose. Kuko burya nta kintu kishika ku mwana w'umuntu Imana itakizi. Dushime muri vyose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abagabo turi kumwe. Abagabo muduza amaboko. Haleluya. Hari n'abagabo rero batabumbwa n'abagore bawo. Mugasaba ari hano ngira ngo nabo hanze. Hari abagabo batabumbwa n'abagore babo. Mugajye nibanze ngana abagore ko arengana aho hanze. None ha mwishengero bobaho batabumbwa n'abagore babo. Oyaye bumbwa n'umugore wawe ufise. Kuko ni Imana yaguhaye. Shima uwo nyene, nezererwa uwo nyene, kenguruka uwo nyene, kuko uri urakanurira amaso cyangwa uri kurashima si gwawe. Bagabo turi kumwe. Kumega muciye muhora. Kumega muciye muhora. Rega harimwo abagabo. Bagaya abagore babo. Badashima abagore babo. Bavuga bati umuntu tukiberanye. Ntitugikwiranye. None igihe wamuresha ko wandika amashera ashira 1000 ku munsi ubigeze he? Uravuga shera ubu. Warambiwe wumva uri ko weraguza ahandi. Oya, ugasanga umugabo umubonye n'umuntu w'igihagararo afise iteka umubonye. Ugasanga ari karavye indimi ku bagore b'abandi. Cyose irajye kumutemera. Mugabo amubona ahagaze n'icubahiro ciwe. Ukavuga uti umugabo n'umushinga ntahe. Kumba yarapfuye yaraguye ahagaze. Bibiri ivuga ngo uwihaye kwipfuza abapfuye ameze gute? Ahagaze. Ugasanga yarapfuye. Umubonye ukaguti n'umuntu wohanuza ijambo kumbe yarapfuye ahagaze. Bumbwa n'umugore wawe. None uwo wundi urondera ni wawe. Uwo bakobwa wirika inyuma Yesu ashimwe. Kumega cha bugwamo. Abo bagabo bariho ndabihamya bariho. Nimba urimo wihane utarimo naho ushima Imana. Yerego umugore wawe ni mwiza. Jembo nari mwiza. Jembo umugore wawe ari mwiza afise amafreshere mugabo uraraba ntubona kandi ari mwiza. Kubera utabumbwa n'umugore wawe ucushima abagore babandi. Ntukenguruka umugore wawe numushima ucushima babandi. Ya ndirimbo muri kayaga ngo abantu nukugira gute? Nukugaya gusa. Abantu nukugaya gusa bashima ivya abandi. Bumbwa n'uwo mugore wawe n'uwawe. Amen. Hari n'abagore rero abo bagore barondegwa nabo kubera buzuye wamejatama ntibihagarara ko baca bemera kubera iki nawe nyewe wamejatama. None wabona ikigabo atari gwawe kiza kanura maremare nawe ukacuhenge kame nabo bakobwa. Hari n'abakobwa bibago babandi abakobwa bibago babandi. Nimba ngaha batarimo ntacyo barahandi. Uwo mukobwa yo kwihagaraye ko kubera mungaba amejatama yuzuye ivyifuzo aca yemera ivyo yemeranije byose bamuha amatelefone bamuha ibiki akemeranya. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Baca umugani ngo hariho imigani ibiri. Umugabo w'igipfu aca umugani ngo umugabo nuwujya utwiwe n'utw'abandi. Uwo n'umugabo w'iki w'igipfu. Mugo umugabo w'umunyabwenge umugabo agororotse
aca umugani ngo nuwurya utwiwe akongera akabumbwa n'utwo nyene Imana yamuhaye. Uwo niwe mugabo w'ukuri, umugabo agororotse atari uw'igipfu. Mugwe w'igipfu ava ngo nuwurya utwiwe n'utwo abandi. Ndaguhaye pole wewe umezo uca umugani nk'uwo, ndaguhaye pole. Dusome igitabo c'abami ba mbere. Igitabo c'abami ba mbere igice ca 11. Igitabo c'abami ba mbere igice ca 11 umurongo wa mbere gushika ku wa 4. Urupapuro n'amajana 398. Ubutarashika yumvirize. Havuga ngo kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi benshi udashizemwo umukobwa wa Farao yarasanganywe. Nibo banyamubahokazi n'abamonikazi n'abanyedomukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi bo mu mahanga Uhoraho yari yarabujije Abisirayeli ati nimuze musabirane nabo ntibaze basabirane namwe, ntibaze basabirane namwe kuko bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana vyabo. Ariko Salomo yifatanya nabo akaramata kubwo kubagomwa. Umurongo wa 3 yari afise abagore 700 n'abamikazi bwite n'abandi 300 bo mu buryo bw'incoreke. Nuko abo bagore biwe bamuhuvya umutima kuko amaze gusaza. Abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe ku zindi mana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira Uhoraho Imana yiwe nk'uwase Dawidi. Imana idufashe. Umwami Salomo kubera kutabumbwa, kubera kudashima, kutabumbwa n'umukezi yari afise, aca yirara mu bandi bagore. Tubonye bangahe? N'igihumbi. Ngira n'igihumbi ushira kujya umwe bavuze yari afise umva n'igihumbi ushira kujya umwe c'igihumbi n'umwe. Mbega hamwishenga tungana gute? Turashe igihumbi. Oya raba reyumvire rero Salomo yari afise abagore basumba iri shengero. Abo bose batondiwe kumusaba rasiyo, atanga rasiyo kuri umwe. Je nibaza ko hari n'abatamenya amazina. Nimba yarabapangiye inzu aza gutembera umwe wese, nahariye nsanga yabatemberera yamara imyaka 3 ariko aratembera umwe atarabaheza imyaka 3. Uko umwaka ufise imisi 335 none yafite abagore 1000. None abo bose agenda ku muno musi ejo uharuye yamara imyaka 3. Ariko mu nyuma Salomo aravuga ati bagabo, ibi bintu vy'abagore, ibi bintu vyo gutabumbwa n'ivyo mfise, ibi bintu vyo gukandura amaremare ngo ngomba abagore bose ati nubusa gusa. Kuko Salomo agomvye umugore naho yabari hehe yaramuzana. Kava ati reka mpima abagore bose, muremure banzanire, mugufi banzanire, uwera banzanire, umunyafrika banzanire, umunyamerika banzanire, uwonze banzanire, ufise ubumuga ubwo bose aregeranya. Ariko amahera bati yo nubusa gusa. None wowe ugomba bangahe gasha? Wewe masi uko yakanura amarema rugomba bangahe? Vayo utarapfa. Kunye umugore wawe vayo utarapfa. Na Salomo yarabihevye avuga ati nukuruhira ubusa n'umuruho gusa, vyose nubusa gusa. None uri kuriruka uzosumvye Salomo ugere ku bihumbi bingahe? Ugere ku bihumbi bingahe? Kumye uwo gwawe nubusa gusa, nubusa gusa. Umwami Dawidi nawe tutasoma igitabo cha Samueli wa 2 11 murongo wa mbere ushaka ku wa 4. Reka twasome
reka twasome Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 11 murongo wa mbere havuga ngo urupapuro n'amajana 358 havuga ngo nuko umwaka utashe kugacika mvura mu gihe abami bakunda kuja mu ntambara Dawidi agomora Yowabu n'abantu biwe n'Abisirayeli bose bageseza Abamoni baziguza niraba ariko Dawidi ubwiwe yisigarira Yerusalemu. Murongo wa kabiri maze umunsi urizina ku mugoroba Dawidi amaze kwibambura kukigwa agenda hejuru ku ngoro yiwe maze akiri hano hejuru aja abona umugore ariko ariyuhagira kandi yari mwiza ateye igomwe. Nuko Dawidi atuma kubaza uwo mugore uwo ari we. Baramubarira bati si Batisheba mwene Eliyamu muka Uriya umuheti. Nuko Dawidi atuma intumwa zo kumuzana acarengukiwe bararyamana. Dawidi kutabumbwa. Hari impwemu yo kugomwa, hari impwemu yo kugomwa, hari n'indi impwemu y'umunoho. Umuntu w'umunoho ntazigera haga. Umuntu w'umunoho naho woshira indya zingana gute ngaho agomba kuzarura ko zose akarundagira ku buryo bari sosi gendira seseka agiye no kubijya ntavyamara. Umunoho ni mubi. Umuntu w'umunoho ntahaga. Dawidi umunoho uratumagwa mu cyaha kugomwa. Yesu ashimwe. Abagore turi kumwe. Sinabibagiye abagore turi kumwe. Hari n'abagore batabumbwa n'abagabo babo. Bariho canke ntabariho? Bumbwa n'umugabo wawe uwonye n'Imana niba yaguhaye akenye atunze yirabura ari inzobe ari mugufi ari muremure bumbwa n'uwo nyene uko ari kose kuko n'Imana yaguhaye. Abandi bagabo kanurira amaso nabi wawe Imana yaguha umugabo umwe gwawe uwumukanurira amaso ni sawa mugwa apana kwatsa maremare ku bandi. Hari abantu b'abagore canke abagore babonye batari gwabo baca batsa amatara maremare. Bisigura iki? Bagaca bagenda bakavuga bakayaga bagatwenga bagashinyiriza mugagera ku mugore we canke ku mugabo wiwe agaca yatsa magufi agaca afunga isura. Batsa maremare kuri gwawe kuko n'Imana yaguhaye. Kandi ugenda urakanura amaso Dawidi ivyo yabonye. Genda urakanagura amaso yabonye ibirengana byose. None uzobageza bumbwa n'uwi wawe uyo mugabo. Hari abagabo usanga ko ari kunyuma y'abagabo b'abandi. Uti ivyo ntibibaho. None muka Potifari yirutse kuri Yosefu. None Potifari kweri yari umuntu atari icubahiro. Potifari yari umuntu ameze neza wigangi ahagaze neza mugakubera kutabumbwa muka Potifari ashima umukozi we Yosefu. Hari n'abagabo usanga bashima abakozi bwabo. Hari imanza zama ziracigwa hirya no hino abagabo batabumbwa n'abagore babo bagiye ku bakozi. Yesu adufashe. Ivyo biriho nimutaravyumva je naravyumvise kandi narabibonye. Yesu adufashe. Umugabo umwe ngoma ndangize. Umugabo umwe twari ku kazi ahantu mu nama arambara ati je ndagowe ntugowe niki tije ndongo igisata kanaka. Hari abagore barandembeje. Bakurembeje gute? Baza mu biro ngo chef ngo turagowe ngo umugabo yampaye akarasi gakeya ngo nyongerere za chef. Ati rero cyagiye kumba bazudi mugore mbwa musanga mu biro ngo chef ngo je umugabo wanje ndamuravye ngo aranshisha. Ati none
aranshisha ngo je ngomba ngunyihera amafaranga ngo aranshisha ndabona ntewe wa mugabo urabara ukora akazi baguhaye ukishinga abo bagore barakwica nubwo rero wa mugabo kora akazi wahawe ntuze urumviriza abo bagore barakwica urata umugore wawe baza biririsha ngo rase ntiyakwiye umugabo yampaye irasi itari ngo umugabo wanje aranshisha ati bagore umugabo wawe aragushisha. Yesu adufashe hari n'abigemere usanga bari mu vyaha bagwa mu vyaha kubera kutabumbwa n'ivyo abavyeyi babahaye. Bigeme bumbwa n'ivyo abavyeyi babahaye nimuze muragwa mu vyaha. Oya muwesha abavyeyi muri ibi na biriya. Oya bumbwa n'ivyo abavyeyi baguhaye. Kwiruka inyuma y'abo bantu baguha ibintu bitari mu kuri gibisengeye bumbwa n'ivyo ufise. Amina. N'abahungu nuko inyungu ziri mu kubumbwa n'ivyo ufise rero. Inyungu ya mbere umuntu abumbwa canke ashima canke akengura ivyo afise yamana umunezero. Inyungu ya mbere. Ya kabiri umuntu abumbwa canke ashima canke akenguruka ivyo afise agumana amahoro mu mutima. Inyungu ya gatatu umuntu abumbwa canke ashima canke akenguruka ivyo afise ntahamukira ibintu. Inyungu ya kane umuntu abumbwa canke ashima canke akenguruka ivyo afise ntahamira amaronko. Uhamiye amaronko uca wama mu vyaha. Ubuhombe nabwo usanga umuntu batabumbwa n'ivyo afise yamana umunoho w'ibintu vyose. Ntiyigera ashima ivyo afise, ntiyigera abumbwa n'ivyo afise, yamana umunoho. Yamana amajambo avuga kubera iki jewe ntameze nk'abandi, kubera iki jewe bimeze uku ariko abandi bimeze neza. Uwo muntu atabumbwa n'ivyo afise yamara indagowe, yamara jewe naragowe. Yesu adufashe. Wewe utarihana nawe ntushobora kubumbwa n'ivyo ufise. Oya kugira ubumbwa n'ivyo ufise ubanza kwihana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubaha Uhoraho gufatanye no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamo inyungu nyinshi. Abubaha Uhoraho rero n'abo bantu bose bihanye ivyaha. Ntushobora kuvuga ngo urubaha Uhoraho kandi ukiri mu vyaha. Oya uno musi rero wihane ubone kubaha Uhoraho. Amaze kwihana natwe dukwiye gushishikara kubaha Uhoraho hamwe no kubumbwa n'ivyo dufise, kuko nizo tubaha Uhoraho ngo twongere tubumbwa n'ivyo dufise nta kabuza turagwa mu vyaha vyo guhamukira amaronko. Menya neza kutabumbwa n'ivyo ufise kuvamwo ivyaha vyinshi bitandukanye. Icyaha ca mbere kivamwo n'inzigo. Icyaha ca kabiri ni shari. Icyaha ca gatatu ni urwanko. Icyaha ca kane ni umwikomo, kwidodomba, kwidoga, ivyifuzo bibi. Nta munezero umuntu yigera afita, ntiyigera ashima ivyo afise. Muri we nukugaya gusa, muri we yamashima ivy'abandi, yamanya ukuraba abandi nabi, yamana umwivira, nta mahoro afise mu mutima, yamahahamiye ibintu, yamari no mu bushakanyi no mu busambanyi. Uwo ni ivyaha biri mu bantu batabumbwa n'ivyo bafise. None igikwiye n'igiki nuko twokwiyambura ivyaha vyose, twiyambure ibituremera vyose. Mu Baheburayo 12 avuga ngo umurongo wa mbere ko dukikije n'ivyabo nabingana bityo twiyambure ibituremera vyose hamwe n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba. Hari icyaha cyo kutabumbwa n'ivyo umuntu afise. Hacavamwo ivyaha vyinshi n'ivyo twadondaguye. Bumbwa n'ivyo ufise, ushima Imana, uyishimire nayo izoguhezagira, atari uko uzogwa mu vyaha bitandukanye. Ndarangije turaye kazi umuntu wumva ko twomusengera. Turaye kazi umuntu wumva ko twomusengera. Atawe nta ngorane turasenga Imana. Kwijambo ry'Imana, Imana yampaye nira abayumvise mwese Yesu abahezagire.